ngo application nshasha yavuye hariya mu ijuru. None iyo application yavuye mu ijuru yitwa Jardin. Kandi wowe witwa Arbe, mugabo baci bayitwa Jardin. Ijya application yitwa Arbe ni Jesus. Irengeye kujya kwa WhatsApp. Yajiva mu ijuru. Numvishije abantu baza bidoga ngo WhatsApp ngo barabumviriza ngo ama audio ngo biki n'ibiki urabona ujya munyamerika yakoze iri application. Ndasenga ati abarundi turakeneye application nziza. Imwe amabanga nyene umuntu atangorane. Rero ice yitwa Arbe ni Jesus niyo mpamvu yitwa Jalbin. Urumva kuko yavuye mu ijuru nawe uravyumva. Ni bace bashirako n'izina ry'iwawe ko bari Jalbin Arbe. None sije nayihawe none umva nayi kwita Zuberges numva nayi kwita Facebook no ni Arbe ni Jesus yitwa Jalbin. Ubikora ku mpwemu nki ku mpwemu zivuye hehe kwanje. Umuvugisha urabizi. Umuvugisha avuye hehe avuye mu ijuru avuye hehe. Umuvugishwa ni umunyamakuru agwa amakuru y'ijuru. Ni mu gifaransa ni journaliste divin. Journaliste wo mu ijuru rero. Divin yego. Jewe urakunda kuvuga yuko biba byose ubivuga byose biba. Namato nsumira ngo Idris Simbizi ngo yaranonse imodoka kubera wewe. Nanje rero abakunzi bako badukurikirana singena n'amaguru. Nanje ndayironke vuba nto nzoca mvuga ko ivyawe biko. Okay. Simpere kuri Simbizi. Manza guhera kuri Isaac yaraje asanga muri office ndamurati mu kwezi company yawe umwari kumwe. Namubwiye amezi 6 byose ba Santiana ba Reka jere ndayironke. Ba Santiana bose ntibari bwaze mu kwezi kumwe bice biraza. Bakarige wosanga bagira. Byumve manzo byumve ivyo nahanuye ko byashitse. Manzo bibabarire kwanza. Jembo nabayigura muga umuntu arasenga Imana akavuga ati Imana mpereza bino. Nahanuye Isaac TV wa munsi tumezi 6 mwakora muri 2-3 kiragiye. Ibana ati mu mezi 6 amamashini ibi nta nivyo yari yambari mu kwezi kumwe byari bishitse hacaza numva ngo ba Santiana ba Santiago nabandi bose ngo baraje. Isaac TV ho Bakunzi ba Isaac TV ni umunezero ugeretse kandi gusaba guhura namwe bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose muri hose amahoro y'Imana bane namwe kandi mugiraho mubaho murazi ko tubakunda cyane gose Mr Home Star Boy the voice of from Angel de la Capitale behind camera kumwe na Juma Juice nko tumakora neza cyane gose uno munsi nakuzaniye bishasha muri Isaac TV Papa Fresh twakuzaniye bishasha muri Isaac TV novuga yuko muramuzi numu apotre novuga yuko na rezo sosio ni mwatarachako mwaje ngo application nshasha ngo yitwa Kamani Jardin niba nguja mwijuzo cha muri yo application je nta byonzi neno munsi ndashaka kumenya code yo application ngira izo twanagira mu ijuru nta byonzi ngo application ngavuye mu ijuru mbe mu ijuru ni hariya kari usana mugambi ga Isaac TV ngubunye no mwapote kandi aranaberewe ino modoka ni yiwe abana umwapote wambiragira mu modoka nshasha kandi nziza nguyu ngaha papa umeze neza Tumeze neza ura ndashima. Turambwiza abakunzi ba Isaac TV. Abakunzi ba Isaac TV ndabaramutsa mwibuka kugira bavyitanguye iki. Kare akanda subscribe. Ni subscribe cyangwa sabone. Ariko na Arbine TV iriho. Arbine TV ya. Ni uyikoresha nyine. Ni wewe zitatu akaburungu Arbe TV akaburungu Onarenage ucubona byose. Apotre muri kano kanya yambaye ishenete. Apotre yambaye ishenete. Ya ni prophète Nabi. Pardon navuze apotre ariko ni prophète. Prophète yambaye ishenete. Mbega ntushaka kubaza ko umuntu ashaka kuvuga prophète yambaye ishenete. Yanditse muri Bibiliya urabizi. Yango inzahabu ni feza n'amafaranga inoro n'ivy'Imana. So twonakwe turabana b'Imana turambara inzahabu amafaranga na yacu ya naho yo kwambara ishenete naco babwiye abantu. Patiri ishenete mu kintu n'umugufu hari ibintu batazi byari byo Yosefu amaze kwimikwa bamuhaye inkoni bamuha no mugufu mu mugufu ni kirundi mu gifaransa ni shenete. Ariko muri Bibiliya ntiturabona ahantu handitse yuko umuntu yemera Imana cyangwa asengera abantu kanaka bagakizwa bakagira bagahinduka ko bambara amashenete tuyamenyere abasani baje kuri stage bayambara. Ya nabikubariye byanditse muri Bibiliya inzahabu ni feza inoro ni feza n'ivy'Imana natwe turabana b'Imana so no tuga kuvyambara gute. Jena ninzi wambara ishenete kugira babone nyene kuri umustar nkuko umaze kumenyekana. Mbona amafaranga ni inzahabu amarja diama byose ni kenshi. Yego uri umwana w'Imana amafaranga yose ko arayibana amafaranga nta kintu. Usavye miliyoni 5 urazibona. Chiku none amafaranga arayibana none wareka kuyabona gute. Ariko hari gihe bagwikiringo kinini wowe umunsi yashakiye ko niyo yaronka canke uratenye. So ndabari abamarayika bajijwe finance. Urayaga nawe marayika. Abamarayika ndabategeka ubundi abamarayika ni imiyaga. Urabategeka arabajijwe finance abajijwe iki bakayazana hari gihe banyarutsa rero kuyazana bakora muri banki
Bagije kuyarutsa barayakuzanira nta kibazo nk'ubu ko waje dayer uyu munsi kugira abamarayika ari account yawe kugira baguhe make tuvyumva kugira umena yariko kugira niba yashira kuzoshe tuyabona bo inzira z'Imana zirenze igihumbi igikore bayanzaniye makankaro nka muntu kindabategeka ngo yashire kuri konti canke bayacishije kuri telefone sindabategeka igikuru je nkeneye amafaranga ndambara marayika tingeneye amafaranga ngano kandi arayazana nivyo mu byo nabonye yuko ari creation yinde ngo application nshasha yavuye hariya mu ijuru none iyo application yavuye mu ijuru yitwa Jardin kandi wowe witwa Arbe mugaba kibayitwa Jardin Jardin kandi witwa Arbe mega ico kintu Arbe Jardin Jalbe ambere yuko nshika kuri iyo application muraza abakunzi ba Isaac TV urazi ko duhora baza tukabasengera na urazi ko nagusengeye baguhaye ukanditse sumu bari baguhaye sumu abagwaye sidura bazi ba kansere kandi muramaze guhura nabo uramaze kubavumbura uramaze kubavumbura mu nyuma bayimaye isumu kandi barasubiriye kwiguha urahuna kirazira kujya mu muhana kera abavyeyi batwigisha ko kizira kujya mu muhana oya isumu nibayitanga kubera kujya gusa niba kuyigwa mu muyaga nivyo rero urukingo ariko nari naguhaye urukingo ko basubiye warasubiye none barasubiye kuyiguha aba ntayo basubiye kuguha Juma ntibayimpaye barayimuhaye rero ikimenyetso yuko wari waronse urukingo ntaco yakugize abandi hari umwana baheruka kuyiha yaciye apfubwo nyene kubera umudayimoni wasumu yavyutse. Tuje kwanza kuri application kwanza gato. Ijya application yitwa Albert ni Jesus. Irengeye kujya kwa WhatsApp. Yajiva mu ijuru ninde yayiguhaye byagenze gute? Ndiko ndakubarira uko ikora. Abantu baridoga numvishije abantu baza bidoga ngo WhatsApp ngo barabumviriza ngo ama audio ngo biki nibiki urabona ujya mu Amerika yakoze iri application. Ndasenga ati abarundi turakeneye application nziza. Imwe amabanga nyene umuntu atangorane. Rero ice yitwa Albert ni Jesus niyo mpamvu yitwa Jalbin. Urumva ko yavuye mu ijuru nawe uravyumva. Niba bace bashirako n'izina ry'iwawe ko bari Jalbin Albert. None sije nayihawe none umva nayi kwita Zuberges numva nayi kwita Facebook no ni Albert ni Jesus yitwa Jalbin. Ubu rero isi yose yo application yararaje ati nta wundi muntu twoyiha atari Albert. Nije nayisavye hama ubu mu misize nzobatumako nabandi bimenyesha makuru kugira ngo mutangure kuyikoresha nituzoshobora gukoresha ibya uragute kugira abantu ntibazi uragute rero ikora isumba kujya kwa WhatsApp abatabizi bisigura amakuru make none urayifise nga muri telefone ndiko ndakubara ko nzotuma bimenyesha makuru niratangura gukora nyatangura rasma officiel ni mu nikora cha muri kamera vuba kugira ngo tugire intuze tuyabahereze no kundikora ariko ikora plus kujya kwa WhatsApp video call byose message groupe byose rikuriya Okay reka tuvuga ati wete nisiko biri kose none iyo application none umuntu ngiyashobora kuyicamwa agiye mu ijuru kwica amagiye mu ijuru none ni application yavuye mu ijuru ya kujya mu ijuru ni ikintu kimwe nagakiza ariko ngaha ku isi na amafaranga urabizi ntushobora kuba bata amafaranga waje na taxi na amafaranga agakiza kagufasha ugeze mu ijuru ni kujya kwa wa mworo yitwa Lazaro yarafite agakiza biramugora akagenda gusegereza ku umutunzi yanjoyinga amafaranga amaze gupfa acaja muri Gehonomo wa mworo nawe acagenda mu ijuru ariko si vyiza uri kwisi kuniganira ibyo kujya n'imbwa no na amafaranga wabera nka wa muntuze wa mukwiza tunga yitwa Yosefu Martimaya yari umwigishwa wa Yesu Kristo amaze gupfa niwe yagiye kwa Poncio Pilato ngwe bana ngo mumpe ngende kumuhamba yari umwigisha wiwe yarafite agakiza kandi yarafite n'amafaranga agura imva y'abakire niyo mpamvu Yesaya yari yavuze ngo azohambwa mu imva zose zirangana Oya hariya Oyimva ntizingana dutandukanye ugufa twese niduffa cyo imva ntizingana hari y'abakene hari y'abakire hari barahagabuye ku mpanda abakire baragira karti zirasumbana ntibahagushira muri yo ntuzeye nuko biri hari y'abakire none kuvyemera hari y'abakene hari abari ubuzima buri hagati hari n'abakire mbere muracasengera mu kigo bayakwashira no dugusengera hajya nyene uje gusengana hari abantu bavuga ati hari ahantu ushobora kuja gusenga bakakubwira kugira usenge gutanga amahera y'intebe hari iwanyu nta mahera y'intebe batanga amahera y'intebe no kuvuga iki Mugavuga ati kugira ngo utangure gusenga ngaha muzana ikigira cy'umu utanga amahera yene. Oya. Afete kwa gatatu abantu baba bafite ibibazo byose baraza. Baraza tugasenga nta gisabwa samedi naho nyine turasenga tuba turi kwihema. Jewe urakunda kuvuga yuko biba byose uvuga byose biba.
n'amato nsumira ngo Idris simbizi ngo yararonse imodoka kubera wewe nanje rero abakunzi bako badukurikirana singena n'amaguru nanje ndayironke vuba nto nzoca mvuga ko ivyawe biko okay simpere kuri simbizi manza guhera kuri Isaac yaraje asanga muri office ndamurati mu kwezi company yawe umwari kumwe namubwiye amezi 6 byose ba Santiana reka jere ndayironke ba Santiana bose ntibari bwaze mu kwezi kumwe bice biraza bakarige wosanga bagira manzo byumve ivyo nahanuye ko byashitse manzo bibabarire kwanza jembo nabayigura muga umuntu arasenga Imana akavuga ati Imana mpereza bino nahanuye Isaac TV wa munsi tumezi 6 mwakora muri 2-3 kiragiye ibana ati mu mezi 6 amamashini ibi nta nivyo yari yambari mu kwezi kumwe byari bishitse hacaza numva ngo ba Santiana ba Santiago nabandi bose ngo baraje nivya ubuhanuzi buba burasohoye rero simbizi nawe araza arambarira ati ndapfuye ngena n'amaguru bajaje niki yarakuririye ngo yarandiriye nundi tuye n'umuhanuzi tushaka kamodoka tegome ndamakura ku ikontake yaravafo iyo modoka urabona ko ari nini mananye ndayikoreye kwamba ndayikonzoyigira ndabikora miyo kontake ndaguhanurira ndakubara n'igihe uzayibonera no sivyo kugira n'ubuhanuzi bw'ukuri ni igihe kandi wabere nga kamera gusi twegere neza biruka kubona uri mu ndege nta muntu agera mu ndege agenda n'amaguru ntabwo kibaho kandi na Isaac ndamuhanurira n'ahataje mbona afite imodoka ishaje nawe ndaza kumuhanurira akeneye imodoka nshasha ndabimuhanurira baraguzirya kwarayigurira numva namaze kugera mu mwema ariko ntacyo ni shasha yaguze ni shasha nyine afite shasha ndamanurira yindi ndi kumva iyo ntabwo ari intu bazaniye ora zaniye kontake je ngo bampe imodoka ngiyi ndayikozeko mu mezi angahe nzoyiro yerekana manzu yerekane none ngo ngiyi je muzambere cyabona ngiyi ni imodoka shasha ndamwaye voiture arura ingabi utagwa voiture ndaguhanurira na plaque nayo wombye plaque y'imodoka ahubwo mbarira kurere ndi kubona kurere imeze gute kurisa nk'iyo yiwanje Sio kunda kufate haruri imisi 90 none twiteke zingahe none haruri imisi 90 no musi ntariki 30 na zinga 31 imisi 90 na amezi 3 bisigura mu kwa kangahe turi mu kwa gatandatu ntabwo azoshika ntabwo azoshika amezi 3 ariko Isaac kare yakamodo iriya modoka afite ntabwo imubereye ndikumva ngo ntabwo ari Jeep ni Jeep si Jeep je turi kumwe ni turi ari Jeep gusa waramaze kuyibona none wama wayibonye biganiro nubibona kuri Isaac TV oya meruka yayindi yari Nadia je meruka Nadia none urabiganiro kuri Isaac TV ndabiraba kimwe ku kindi si kimwe ku kindi no vya kimwe ku kindi ndaraba amba iriya modoka ndayimwambuye ntuze Isaac aguri imeze gute oya akajipe umubarire ndiko ndavyumva ijipe nawe yenda mahaye amezi 3 nshasha apana biriya byenuze bikora ku mpwemu zivuye hehe kwanje umuvugisha urabizi umuvugisha avuye hehe avuye mu ijuru avuye hehe umuvugishwa icyo wamanza kumenya ni iki bari kumbaza umuvugishwa ni iki hari abavugishwa b'ibinyoma n'abavuzi ibyo manzi mbaze tumuvugishwa ni iki ibyo ntavyo nzi binsigo nivyo rero umuvugishwa ni umunyamakuru agwa makuru y'ijuru ni mu gifaransa ni journaliste divin journaliste wo mu ijuru rero divin yego ni ndakubare ndiko nakora amakuru y'ijuru ndiko nakubarira ibigabi Imana gutegereza kandi ubuhanuzi bwemera bushitse niyo mpamvu bwa Isaac yarabwemeye parce que nabo muhanuye bwarashitse nawe nasimbizi ugene umubaze yaraje namwemereye n'igitoro namubwiye ati icemeza kubanuza buzoba bushitse uzozo ndakuzuriza igitoro arambare ati sishobora kuza ubu ntararonka izi imodoka batarayinyandikako igitoro kiruzuye azoza kujya ari kugitora yaramuse na permis na permis yarafise simbizi yarafise permis na permis yarafise simbizi yarigeze kuba afise imodoka ubu nina nabizi byari byakwamye urumva abu ndiko ndakubara n'inzahabu nuko amahereni rero nakimwe ihereni by'amahereni ntabwo mbizi by'amahereni ni by'abagore ariko umugufu ndiko ndakubarira ntangora ni ikimenyetso kigaragaza amafaranga kigaragaza ubukire eje ndi umukire nawe urabizi njorera miliyoni zingana ndagucorera para kuri miliyoni apana kuri telefone konzoronka imodoka we namuhanuriye nivyo hari ibindi none mu mezi 3 zokurondera uzaza nta mikigira 10 uzamishimwe uronse uzamishimwe
uzoyironka byabaye ibindi nibiki none ntabwo natangura ibindi none okay tuzoge ngaha gatoya ibindi none ushaka ni hari abantu benshi ko baradukurikirana abakunzi ba Isaac TV tubabwire iki mu byo ntakubagije wowe bifuza ko bamenya nabibutsa ya nimero kuko arabayitaye Nimero ya WhatsApp? ya nimero ya WhatsApp ni +257 75 babandi bafite za kansere bimwe ba sida bariya ngwavura ngo abantu bagwaye sida ni nagwaye sida muri mwe so kubavura no kubasengera bagakira basengera ngo umuntu niwo ayigwa tantike none wababonye ntabavugishije none n'aba kansere ntiwaje ukabaraba none none ubakiriye baba ba diabete baba bandi ibyo bambwiye rece ndavyemera iyi none si babikwa umuntu yakwibeshera se uzompa umwe ndamupime ko atayigwaye ayigwaye je ndamwipimira ahubwo ikintu numva mwagira Isaac TV mwazana abantu bayigwaye tukamaza twabapima aho nyene live niho ravye kuzogira live twarayirinde live turayi waje ntimwaje twarabikoze yego twarabikoze haci yavamwe ba Charlene bandi nabandi byaragenze neza tuduhama nimero yabo tubarondere tuba ibipapuro aho bari bagwa barabifise byose bipimishirije iwawe bagiye kundi muganga bapimisha he baripimishije baragenda kwa baganga babaganga nyene basubiramo bakabahereza amarezita uwo mayaje nogira umanya wo kugusenga no kugupima uwo maya ntawo naronka kandi abantu baba bakeneye yuko umuntu abadelivera umuntu abasenge ega ngo bambwiye ngo imodoka ngo ni iwanje mezi atatu twari yo nyene ni voiture ega ngo ni nyene ega ndayibise voiture zaurose voiture aya itwaye yangu nayijanye no mu buryo bw'umwuka woza uragenda n'amaguru we nturimwo uri nyuma ya kamera uriya nta urimwo nawazagaruka we maze kuronka rinda ibyo bimanze bicemo ngo yambonye ndi mu ndege munyumvire sindana ariko yitwa nde uriya muhungu yitwa amwita Juma Jogi nawe ne no wakera uriya muhungu nawe numva agira imodoka birababa nawe namuhanura amafaranga bara ayo kujya sivyo none abaranka yo kujya sivyo none neme ko muri abakambwe muri abakurambere ngana gushimire tubabwire twababwiye inimero yiwawe yibibutse 75 75 78000 Ego WhatsApp no gutelefona ni 78 n'ubusa butatu abantu bari turabasengera kuri telefone tukabakura kuri telefone turaja mu rushengero twambaye amasheneti nta cakirimo nta cakirimo akahanye ni Arbe Albin Jesus mu Kigobe mukiwe twayitanze ushaka ucugenda kuri wese rero abantu bose bajya bana ntihazorabe ko agwaye sida gire ntagenda afungura igwara caza go agizene ega baje gufungura no ibyo ntabyo navutse biga ngaho yoja kumufungura akavuga ati genda yandure yo navyumva mufungura bafungura byo kurya nivyo barya bafungura ibyo kurya uriko ravyo bafungura ibyo kurya hari abantu baca birukanga bavuga ati jewe nuko nyene ni nyamanya yacaherayo agiye yacaherayo avuga ati ni nyamanya gukora icyaha ingero y'icyaha n'urupfu ingero y'icyaha n'urupfu ntabwo wakora icyaha ntabwo nagushimira Arbe nanjye ndagushimira ngo na application twaje nimba yozogira nko mu Arbe nimba rero tuzocamwe tugiye mu ijuru nimba Jalbin ubari ikintu n'abanywanyi ba Albin TV bagende kugira subscribe iwawe hama bamwe bagenda na bya bibazo nabo we warabibonye none ngene kugaruka ndabibonye washika warahashitse naco babare none babarire baze bagenda n'ibitego bagenda n'imisonga amakanseri dura prostate je nk'umuntu babwira bakaza bigahara bagaca banyira oya bakanera amabuye niho tantike umva ngaho nyene ukeneye waripimishe kanseri zuzana ibipimo uco subirayo buciye oya mahahanga bavyumvishije araza ku rusengero nguzoze ku rushengero avuze nguzoze ku rushengero mu kigobe hariya oya nari nkeneye kumenya yuko abapasiteri bo mw'iyi minsi murabizi yuko bavuga yuko umuntu ategerezwa kuja mu rushengero afise cash afise amahera akwiye umva none wewe wabivuga kwiko twumvise yuko ngo abantu batagira amafaranga ari nk'abaroberi ngo abantu batagira sivyo wanashaka twebwe aho dusengera duhamagarira abakene usaba nayi intebe ndiko ndakubara abantu duhamagarira abakene bakaza tukabahindura kubera Yohane na Petero umwe yari mayibo Burundi ari umurovyi ariko bamaze kuwena Yesu Kristo baba bakire baratunga twebwe umaze kuza tukubarira wa mugani urawuzi uri muri Bibiliya ubana n'ifura ikagusiga ifuro uje uri umukene none urahaza udusengera washitse honyene hasa neza umengo ni Burayi ni Dubai numvise ngo maranda amahera yo kubaka urusengero rujya nubwo abashinwa bubatse tubahiriza amafaranga abashinwa urazi ko bakunda amafaranga dushaka kugwa iwacu rero niyo mpamvu ushaka guterera ushaka kugira aheruka rufise akamodoka gatoyi mugabo ufise inye yari nini rava ko ari nutse kate ko ari imodoka ntoyi aya ni jipe gusa iyi ni ikaze kurusha ijyanye ni jipe 4x4 rava fo nubu ndayifite agiye niyo hahise oya simbizi aje ko nayikoze ko sinzotwara iyo nzoca no nkiyi je naguhaye voiture
tangura voiture naje nahereye kuri voiture urumva je nari navuze nagwanura voiture oya sinagwanuye jeep Nirihe? jeep ntuzeye Isaac niwe mu mezi 3 nabaza bafite jeep agera muri jeep reka tugushimire nanje ndabashimiye akaja mu kanyuma ko kunzi ba Isaac TV bariko abakunzi ba Isaac TV mukomeza Isaac TV ni ya televiziyo y'abakire ndayemera pe mukomeza mugira sabone subscribe partage na comment y'abakire nta mukene yaraba televiziyo ya Isaac TV na Jarbine TV nta bakene bayiraba ndabura abamiga bayakura abakene ntabwo batunga imashini ntabwo batunga smartphone none bumva ni y'abakire none si ukuri ushobora kuba ufise amafaranga ntukoreshe telefone amafaranga barakurutse barakurutse bakunzi ba Isaac TV turi kumwe na Arbe niyo nkuru no muri Imana Arba Arbe w'Imana Prophet Imana Arba atura ama application mu ijoro yazana ku isi bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose haturi tuba turi ku kazi tuba turakora ivyatuzanye kino kiganiro gikurikirana uko biri kose nibaza baza guseka je nagumye ntwenga kubera ko ngo bamaye ni modoka ushikanira ubutumwa kwa Isaac Jeep nigaraza kubiraba aza kubiraba Jeep mezi 3 ndabakunda cyane gose Mr Home Mr Star Boy Mr Meat nari kuri mikoza Isaac TV ndazi no kuri mikoza Jardin ngira nzozi jako sinzi ngira nzo bandiko ndaja mu ijoro nta vyonzi behind kama kwari kumwe na Juma Jux mwe yariko raduha amasana mameze neza cyane gose turi ku kazi turakora icyatuzanye hama tukageza tukagenda bibaye ngombwa mugira mu baremwo bahimwe mukurikirana Isaac TV nimutaragira sabone kuri Isaac TV warakerewe cyane gose genda uyigire ugire subscribe ibyo bavyiza cyane gose ndabakunda cyane gose ciao ciao